Maramutse namwiriwe kandi bakunze ibiganiro byacu. Cyane cyane ku bakunze ikiganiro cyacu Story of Life. Story of Life rero niye nkuru uno musi ngiye kukuganiriraho. Reka mbaze nkwibutse ko nongeye kukugarukana muri commune Mutimbuzi, turi muri zone ya Gatumba agacimbiri ni Mushasha. Niye nkuru rero tugiye kuganira. Tugiye kuganira ku nkuru y'umumama bitwa Habonimana Rose. Rose ninde? Rose abayeho ati? Afise ikihe kibazo? Reka nongere ndagusabe wewe murundi kazi namwe mwese mama mudukurikirana cyane cyane ku bakunzi ba kino kiganiro. Kuri wewe ufise umutima wo gufasha. Umutima wo kumva ko hari ikintu wokora kuri bino biganiro byacu ngiye gushikiriza hirya no hino ku mpande zitandukanye z'igihugu cyacu cyo Burundi. Ariko mbaze gushimire kuri wose wama wateye inkunga ku bibazo nk'ibi by'abantu bagiye batandukanye, uburwayi, ubumuga cyangwa ubuzima busanzwe. Ntarakurandira rero kanongere ndakwibutse ko iyi ni Burwood TV kuri mikoro kumana Felix Habonimana, nyuma kamera turi kumwe na Joachim. Reka rero dusimbire mu kiganiro cyacu nyezina wumve ubuzima bwa Habonimana Rose. Kugira nshike ngaha mu Gatumba gambe nahora mba iwacu ni Gitega komine Giheta. Hanyuma niho twari kumwe n'umugabo. Hanyuma nyene mbona umugabo nyene yantayeyo aza yigumire no mu gisagara. Mbona nta buryo mfite bwo kubarerera abana hariya kuri guragenda guhangayika kuri gurimira abantu ugira gute uruhanye n'urumva ugwara nturonke ikikuvuza. Amaca ndavugana ko hari musaza wanje hariya mu Itenga, reka manuke cyanda manuka ngene nshikira mu Itenga. Hama nshikiye mu Itenga araza yumvise ndi mu Itenga araza kubwira musaza wanje ngo yangu urumva ngo je ngubu ibyo nakoze byose ngo je ngubu ngo nasubiye ku murongo ngo naze tubane. Genda bazo mwabanye ni hatari kandi avuga nti reka ngende ndabaya mu Itenga ndazi no mu Gatumba. Twagira turapanga kwanza ahantu hambere hajya nyuma yo kwa Buyengero aranka kuri hinzu baratwirukana wenyene baratwirukana. Twagira turapanga kandi ahandi hariya ku Mushasha wa kabiri niho yahise aduta rero mu nzu y'impangano nyene abonye heranya amezi menshi caradusigayo n'abana ati habe nigire nibashaka bazobirukana. Dusubiye inyuma gatoya mbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina mu nkuru y'ubuzima bwo gusigwa n'umugabo wawe. Wavuze ko wahora uba Igitega. Mbere yuko muva Igitega rero nubuhe buzima wowe n'umugabo wawe mwari musanze mubanye? Ruguru naho ntibwari ubuzima bwiza kubera urumva bwari ubuzima bwo kwirirwa nyene mpangayika nk'uko nyene kandi urazi ruguru haranagoye cyane. We yarasanzwe akora iki mu buzima? We yasanzwe aza ari umuntu aza ino mu gisagara akakora akazi ko kuvangereza impuzu. Urumva nyene wewe yaronka amahera gusa ntabwo yigera twibuka twebwe hariya ruguru. Ico gihe mwari mufitaniye abana bangahe? Twari abana babiri. Wari waragize mariage? Twari twagize mariage. Noneho mu mubano mwari mubanye nta mishamirano mwari mufise? Mu mibano urumva nari mbayeho nabi akankubita. Mwihageze mu ijoro akanyirukana nkagenda kurera mu bitoki. Ntabura amahoro nyene nkumva nyene nta mahoro mfite. Nyene urumva tari gihe anige tukarara inzara. Urazi ruguru se hano makugende kurimira umuntu kugira guha ibintu urya. Nanje urumva naraheba nkaruha guhera kuwa mbere gwenda gukorera umuntu n'umwana mu mugongo. Urumva ubwo ntibwari ubuzima nyene. Ico gihe cyose yagukubita ntiwamenya iyi mvo n'imvano ituma gukubita? Urumva kujya kuntu nyene hari umuntu usanga umengo aragoye. Yaragenda kinuwera iyo inzoga ironkera amahera ntabwo yaduha ikintu ngo ndangora bikintu mwokora. We yacagenda kwinuwera inzoga nakwe tukaguma ngaho. Narose nyene umuntu nza gukorera akamuta umutwe kurya. Naho yaje agasanga twe twariye agahita tuvyura adukubita n'abantu. Urumva rero ntabwo nari mbayeho neza no hiyo ruguru. Ico gihe cyose uvuga ko mwari mumaze kuvyarana abana babiri? Bari bafise bari imyaka ingahe? Bari babiri. Umwe yarafite nk'imyaka 5 uwundi nyene nk'imyaka 2 bari bakiri bato. Noneho akaza gukubita uwo mukobwa yarakiri mutoya. Akaza gukubita agataha yaborewe. Agataha yaborewe nyatubuza amahoro nyene mbona nyene nta kintu nakime yigera impuzu nari mfite igikwembe kimwe nakimesa mu ijoro kugira ku murango n'icyo ntambara. Noneho aho hantu mwari musanzwe muba haraho ku iparasera canke mwari mupanze? Hari ku iparasera. Hari ku iparasera. Noneho nyuma yaho ahava agutayo? Apa ntayo nyene araza ari marira imyaka ino. Nanjye ndabona ubuzima nyene hariya burasi. Cyambona ubuzima nyene burasi.
niko kuca umusangira ko niko gucangira nte kangende kwanza kwa musaza nje nicareho noneho rero umaze gushika kwa musaza wawe mwongiye gute guhura n'umugabo wawe maze gushika kwa musaza nje yaraperereje ruguru baramubwira umugore wawe yagiye nta mugore wawe ari ino acaraperereza kwa musaza nje yumva ni hari yumva ni hondi aza nyene yiyorosha ababwira jibyo nahora ngera byose nabivuyemo ubu ndi umuntu nyene yatuje nyene atunganye hama nyene baravuga ati we ko wigaruye nyene ubwo musubire ku murongo ni mugende mu bana ndaza nyene no mu gatumba ndashikira nyene mu nzu yari yapanze nzi nyene ngo ni umuntu nyene yamaze kuja ku murongo n'abana babiri nibaza nyene umuntu nyene amaze kumera neza hanyuma nyene mbona nta kintu kirahinduka mbona ahantu dupanze n'ubundi aguma aborerwa kwa kundi nyene mwene nza baravuga mu mpinzu yanje ntimwoguma mubangaha mutariko mundiha baratwirukana turavaho turagenda kwanza handi aho handi niho yahise aduta arigiye Bo yabataye ugifise babana babiri canke byagenze oya yadutaye vuba haciye nk'imyaka 3 nyuma yaho wari umaze kuronka abana bangana ni babandi babiri nyene oya nayifite bari babaye bane kubera haciye nk'imyaka 3 ni kuvuga nyuma yo kuva Igitega kwa Musangino mugahura nawe mwahavuye muvyarana abandi bana babiri bose hamwe baca baba bane noneho haraheze imyaka 3 agutaye nubuhe buzima rero bayemo bwo kubana n'abana bane utagira umugabo ubuzima mbayeho ni ibintu bigoye cyane kwanza binayobeye kubera kuba uri mu buzima atafite umuntu akunganira wigisha abana uri hinzu umwana akenera gahuzu yambara kenera ikaye yo kwishuri ibintu bikomeye cyane nabonye ufise umukobwa ukuze wiga mu mashuri yisumbuye none gute umurihira ishuri kumurihira ishuri ntibihora binyorohera nyene umva muranza nkangenda kwishuri nkisigura utondose nkazana twara duke mpaka kazotinda gakwira no kuvuga guhera bakiri bato baja mu ishuri wewe wamye uba ari jewe nimenye none se muri ubwo buzima bwose umugabo ntimwongeye kandi guhura ntimwongeye guhura n'umugabo wawe canke uperereze canke ngo agaruke kuraba abana oya urumva inyuma y'ubwo buzima bwa mbere yaraza akadutera induru kaza akadushwanya kandi tutabana abantu tubana baca baravuga ati kuyo muntu none ntiwo muha amahoro ntakiri kumufasha usuye kuza gutera induru kwanza tuzokugirira nabi uriko urababuza amahoro nturi kurabahira inzu ntangi uri kurabasumira ahava aragira ubwoba areka kuzaraza nahandi yatubuza amahoro cyane muri buno buzima bw'abana ku ishuri ubuzima bwo kubaho utagira akazi uje hariya ujino nibihe rero bibazo ugenda uhura nabwo muri buno buzima ibibazo urumva mpura nabyo ndaruha cyane kubera ntagiye gukorera umuntu sinjya urumva niriwe ngaha menya ko dukuca turara inzara turara ubusa urumva guhera ku munsi itariki ya mbere nta munsi n'umwe nigera unosanga ngaha muhira kila misi no kugenda umva imalaria cyangwa mangwara urumva kubera uburuhe urumva ewa nibazo birebire cyane nakihe kazi rero usanzwe ukora kugira ngo abana bawe baronke cyo gufura akazi sanzwe nkora nta nakazi muguse urumva cyo mbonye nico ngira ndagenda kumesera abantu nyine ufite akazi ko wese arambwira mfasha gusa je mbone ko amaye ikintu nshobora gufungurira abana nandi nta kazi mfite ni gutubanye n'ababanyi bawe hano hafi yo abanyi banje barankunda cyane niwe ujya mama kwanza ari haje niwe mpangiye mugabo arankunda cyane nta mwana yosonza afite ikintu ya vraiment misangwe ni nk'umuvyeyi narose bigenda gute rero iyo hageze kuri hinzu kandi hageze kuri hinzu ntayafite barabanza barihangana nkayaronde ese ntagiye barigera bakwirukana kubera ko wabuze amafaranga kuri ngaha aho hose wagiura oya ibesi kubera kujya kuntu umuntu agenda yiyorosha ku bantu nyene ata muntu ubwira nabi barandindira nyene nkazendaronka bukebu kuko ndose ndabaha uko nyene gusa ariko gusa urumva sinigera ntuza sije mbona burakeye ngo ngende sinigera ngyama nk'abandi ngo antora agaciro nikibazo ese iyo bishitse abana bakarwara aho bigenda gute bishitse abana bakarwara naho nyene Imana ifise inzira nyinshi imbere hari gihe nyene usanga warose kuntu bavuza canke nk'umuntu nkagenda nkamuririra kama aducanza ndakora ndose nza ndamuha bukebuke mugamonye ko umwana wanje agize ese kugera ino saha tuvugana umugabo yaragiye Burundu nta nubwo murigera munahura
oya ndamumva gusa nyene ngo ariyo mwiba akacuruza urumva twe ntabwo yigeragera nga naho yoshika gaca nga ararengana nta bindi bibazo ugiye uhura nabyo kumva ko abantu bazi ko atamugabo ufise ushara urazi y'umukenyezi aba mu rugo wenyine n'abana atagira umugabo ntibabura amajambo avugwa ko ibi nabiriya ese iwe ntibyanagushikira oya gusa je rumva imana ngira uwo mwanya ntawe nigera ngira mama gusa ndiko ndiruka n'ibintu by'ubuzima ngira ngaha mwijoro mpita mbingira inge abana no kuryama ukemvyuka ngenda nta mwanya wo kugira ngo ndiko ndagenda n'abantu numva nta n'abantu bomvuga ntabwo bogi nyuma rero yo kuguta umugabo nta n'ikindi kintu na kimwe yigeze arungikira abantu nta na kimwe nigihe twabana ntiyabasumira nje ntirutse nkuko nyene ntibajya noneho reka ngusabe wongere kandi ugire ico usavye ku barundi n'abarundikazi n'abandi bose bariko baradukurikirana muri kamera je ico nosaba nyene ko bomfasha kubera ndarushe nego nukuri bakaraba ikintu bomfasha kubera ndarushe cyane nk'iyo Wihangane muvyeyi wihangane Yesu arakubona wihangane Yesu arakubona Niki ushoboye nk'ubu hari izaboneka nk'umuntu avuga ati reka nguha agatahe cyangwa reka nkora iki kintu ico uvuga ati jewe noshobora gukora iki nyuma yuko noja gushimbira abantu oya urumva umuntu amaze kuronka reka agatahe acabona nico yokora kubera urumva nushaka kuyumvira ikintu wokora tagatahe ufite ntabagira neza bigeze baguseruka ko muri ubwo buzima bwawe bwose oya canke se ni wituye abagira neza oya Okay. No ni ihe mpambamye rero ukunze kugenda uhura nayo muri ubwo buzima bwawe bwo kujya kumesera umuntu harya cyangwa ugaca muri biriya ibibazo nyamukuru urumva muri ubwo buzima nyene harimo ibintu by'agasuzuguro kubera hariho nk'ubugendo gacumengo nyene abona ko nyene wagowe ngira ngo atwate ibihutu byahe byose kagurunda kukamesa umunsi wose ugatahana ari gihe no ngaha hari hanavyimbye mwe n'utu kubera kwirikwa ndamesa ariko ibyo byose urihangana uvuga uti je ngire ndabe gusa ko nonkirasiyo y'abana none se abana ni gute rero bobo babayeho mu buzima busanzwe ku ishuri canke hano muri quartier nta majambo baza bababwira ati nyoko wawe ameze uku nuku canke mubaye muri buno buzima ku buryo bumva ko bafite souffrance mu mutima oya ibyo bintu mbere ibyo bintu ndabishimira Imana misango ibintu byo kwiha amahoro nyine nkuko turafite amahoro bye abana batashe bakabura icyo bafungura barihangana ku mugoroba ndose nkazana tugateka kandi nta mwana yigira tubwo agize ngo aragiye ku muhana w'umuntu aragize baricara ngaha ari usubira yakaza akicara ngaha gatoya kakagera gasubira ku ishuri Mugurumba nanje yondi sinigera numva amahoro kubera mba nzi yuko umwana yiriwe inzara noneho aha muhabaye ikiringo kingana gute aha turahamaze sinibuka amezi ni kuva nyine tuvuye mu mahema igihe abo mu mahema babahunguye sinibuka amezi tumaze umwaka urarangiye uri hano ndibaza nyene nk'umwaka nyene inzu mubanye neza cyane umuvyeyi yakwihanganiye ni umuvyeyi cyane abwo nta nuko numva ni nka mama ni ukuvuga muri baniye neza turabanye neza afite ikintu nta kintu nakimanjyana ariko je mba byangoye mugabo afite ntabwo ngira ubwoba abana nsanga bafunguye wasubiye ku ishuri nkasanga yasubiye iyo ariye cyo numva nanje birampaye numva nyene ndaryohewe birandemesheje nari nataye kwizera kubwabo bana rero ni kusaba abari ko baradukurikirana kubwo ubuzima bw'ejo hazoza bwabo bana babo cyo saba abari ko baradukurikirana ku buzima bw'abana babo ubuzima bw'abana banje ubuzima bw'abana banje ndabona n'ukuri bomfasha nyere nkabaronkera kuno batunga nkaraba ko kono uzanda barihira ku ishure umwana akarunkika yatwara ku ishure kandi nkamuronkera uniforme nyakaja mu ishure nk'abandi bana pana kujya kuntu umwana guma yigunze akona umengo yaragowe yicaye hari nta uniforme afise abandi bafise amachakoshi nawe afise mu gasashe cyumva
umwana hari ntige yaronka amahoro cyangwa umengo nyene yaragowe nyene ari mu bandi bana kandi nanje aho ndi sinigera nanje ndyoherwa mbonye umengo abana banje ko genda kunda abana banje cyane aho se nigwa ndembera nkagenda gukora ngwaye ndabe ku mwana yorya none se nk'iyo bishitse abana bakabirukana ko minervare y'ishuri mu gihe atayufise bica bigenda bite oya nubu batanguye kubirukana ariko urumva ndagenda nkisigura kwa directeur ndamubwira jewe mfite ubuzima ubu urumva no kundindira ndose bitanu ndose binga urumva nkayo kuyetese ndi ha 23 urumva mpanda yari habukebuke banyene bakemera bakanyihanganiye urumva nyene ntihatari nibyo noneho kuvyerekeye nk'uduhuzu two kwambara kuri wewe ku bana byo byose bigenda gute ku duhuzu two kwambara nyene nk'abana nk'abo bantu ngenda kumesera hari iki umuntu mesera nk'umuntu afite ikigongwe gaca mbwira ati twatino duhuzu dushira abana nanje nyine hari umuntu nyene ashaka kuma nk'agakwembe nyene nkambara uko nyene kubera urumva kugira ngo kubera nk'aho hantu ngenda nko kumesa ntibandenze 3,000 Rumbize 3,000 kugira uzo bironkemwo yampuze ntibiba urumva ntibyoroshe Yesu agutabare hama reka turangize tugushimira cyane kubw'akigoro kawe no kuba tumaranye umwanya urimo kutubwira inkuru y'ubuzima bwawe kandi nizere ko abariko baradukurikirana bamaze kukubona kandi bagiye kwiga ku kibazo cyawe abo nanjye ndabashimiye kubera murande message hari gihe kubera hari kugira ibibazo kabura umuntu ushikiza ikibazo cyo mukuma byakuzuye mu mutima ariko kivuze cyo mumengo bari mu rutse nka ndumva nyene ntuje murakoze kandi ndabashimiye cyane Imana bahezagiye nawe guhezagiye bakoze cyane ndangize mbashimira kandi mwebwe mwese mariko maradukurikirana mbibusa yuko iyi ari story of life twari kumwe na Habonimana Rose nizere ko mwumvise ikiganiro twagiraniye ubuzima bwiwe ibibazo agenda ahura navyo murundi kazi nawe wese ufise icimana yaguhezagije nturaba ino video gusa ngo uhite ugenda atacuvuze gira icyo ufashije ku buzima bw'uyu muvyeyi gira icyo ufashije ku buzima bw'uno mumama mwumvise ingene abayeho n'abana tunzi mwabonye n'ahantu haba ndabinginze ntimurengana atacu mukozi reka nongere kandi ndakwibutse nawe wese uzogira ico ukoze canke ufise ico wokora ku buzima bw'uyu muryango ko bicisha kuri zo nimero ubona zigenda zinyuragirika aho hasi mbibutsa ko kuri mikro mari kumwe na Felix Habonimana nyuma kamera twari kumwe na Joachim iyi ni Burwood TV ndabakunda cyane Yesu abampere umugisha ciao ciao mwaraheze gake